ku munsi ugira kabiri umukuru w'igihugu ca Somalia ariko agendera Burundi yagiraniye kuri no kabiri umubonano wo mu mwiherero na Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu c'u Burundi umubonano wamaze hafi saho urangiye uburamutswe Burundi yabwiye abamenyesha makuru ko yahimbawe no kwakira mugenzi we Mohamed Abdullah Mohamed wa Somalia. Turashimye kandi yuko kabe nakaje kuganira ibijanye n'imigenderanire hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu ca Somalia kugira ngo turabukuru tubane duteza imbere ibihugu byacu ari ubuca muri kazoza ibibazo birahera umugabo kazoza bukeza cyane gusumba ibibazo biheze dukomeza ubucuti tukongeranira mu janye n'iterambere n'imigenderanire. Warongoye igihugu ca Somalia nabo nyene yashikirije ko urugendo rwiwe mu Burundi wari urwo gushimira leta y'u Burundi atacitakoze iri kumwe n'ibindi bihugu mu kugwanya umuhari Al-Shabaab. Mohamed Abdullah Mohamed agashima inguvu za gisirikare zakoreshejwe. And particularly the Burundi National Defense Force, who was one of the first countries to land in Somalia. Umukuru w'igihugu ca Somalia agira ati turashima ko igisirikare cy'u Burundi cakoze bigashimwa mu kugwanya umugwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Abasirikare b'u Burundi bari mu basambuye uwo murwi wari wiziziye umugwa mukuru wa Somalia bafadikanije n'abasirikare b'u Buganda n'abasomalia. Nta kindi twokora atari gushimira igisirikare cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi n'abarundi kukuntu bitangiye bene wabo b'Abasomali. Ukwitanga kw'abasirikare b'u Burundi abanyasomalia baragukenguruka kuko kwabakuye habi Somalia nizo kwibagira ukwitanga kwa. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagaragaje agashavu ku ngingo iherutse gufatwa yo kurungika abasirikare b'u Burundi bagera ku gihumbi bari muri bamwe baja kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia. Nkurunziza avuga ko leta y'u Burundi igiye kwitura amareta afise abasirikare muri ico gihugu kugira bacijya nino iyo ngingo ku Burundi. Twashoboye kuganira kandi bijanye n'uruhare rw'abarundi n'abasirikare b'u Burundi mu gihugu ca Somalia ukuntu bitanga batiziganya kugira ngo bashigikire ico gihugu. Hariho kandi twavuganye uko hariho ingingo imwe yafashwe n'umugujejwe amara umutekano mu cyoma cy'umwe za Afrika abarundi bitatunejereje kandi batuze neza ko itanejereje n'igihugu ca Somalia kujye twifuza yuko bozoba inama yihuta y'ibihugu bisanzwe bifise inteko mu ca Somalia kugira ngo iyo ngingo isubirwemo neza tuvyige neza kugira ngo bije mu nzira inezereza bose kugira ngo ibikorwa bibandanye atankomanzi. Iyo ngingo ya 24/31 y'akanama kaoni kajejwe umutekano kw'isi ivuga ko abasirikare igihumbi b'u Burundi mu bakize umugwi Amisome uri kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia bategerezwa gutaha hataretse kwigenekerezo ya 28 kuno kwezi kwa kabiri. Inyuma y'urugendo rw'iminsi 2 mu Burundi umukuru w'igihugu ca Somalia yaganutse ku muhingamo w'uno kabiri.